wumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi. Jewe umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice ndi niteka ntangere ryo guhisango nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Iki kiganiro ni 59 c'ivyigwa vy'ikirundi c'abarundi YouTube, kikaba icigwa c'14 c'amayagwa, kikaba kandi icigwa ca mbere c'ibitito. Icigwa ca mbere yari imigani, icigwa ca kabiri yari amajambo gishinga ntahe, icigwa ca gatatu vyari bisokozo, ubu naho icigwa ca kane ni bitito. Ihiganiro rero nagifashijwemwo n'umuhinga w'umurundi, umusore yitwa Derrick. Uwo Derrick rero n'umuntu Imana yamuhaye impano nyinshi, arazi gucapa. Namurungikiye umugani, akubwe namurungikira umugani waciwe na Hawa Simaruku Claudette, hanyuma agaheza akawucapa. Niko nagejeje kumurungikira iki gitito naco c'inka n'intare kugira ngo namwebwe kandi mwongere mu mumenye. Isize ya mbere, umugani nyamugani. Aho hambere hahise harabaye inka n'intare vy'abana atawandya wangura. Maze umunsi umwe intare irinamura ibwira inka iti wewe ndabona ko wikundira ubwatsi cane, jewe nanje burya nikundira amazi kubi. Inkiti uvuze ukuri nk'ukurima kuko mbuze ubwatsi urupfu rwanje rwoba rushitse. Ya ntare itenda rero ndaguhebera imitumba yose urishe uko ushaka, nta na hamwe nzogusabako, mugabo nanje nigire kwibera mu mazi ntuzoze kuyangorako ngo urayansaba. Ya nkiti duhera ubunyene ngo mbega ya mazi yo gutunga yonyene. Ubwo rero ngayo amasezerano abaratanguye gushirwa mu ngiro. Inka ikama ituruka ija kurisha, hagera amashoka ikumva inyota irahiye, yakubitiza agatima kuri ya masezerano ikumva haraduga hari umugumo. Erega ntiyihanganye kenshi, vyarayanze munda irasoboka no ku mugezi ngoba. Ngiyo irikireraguza irabura igikacira, ikiratangura gushoka iranwa amazi irikura. Maze ya ntare ikaba yacungishije inyomvyi umugezi. Hajya imize ibitama bibiri yumva ya nyomvyi akajwi kaduga bukebuke gushika kagere kure. Yaterera mu gatwi ivuga ngo amazi ya ntare, amazi ya ntare, amazi ya ntare. Ya nka yunamutse ireraguza ibona nta ntari hari, iguminywa inyota iheze iraduga n'ugweze ntangere. Bukeye bubuko n'ubwa gatatu ntiyahaha, ihava ibigira akamenyero. Ariko naho yaja gushoka misi yose yamikuka umutima watumvye. Iraheba ibicira gace inyana yayo iti mwananje, aha jewe ndagowe nemeye akaziri. Twapfunditse na ya ntare ko nzorya ubwatsi aho nshaka hose, mugabo nanje ngo sinze ndayitere ku mazi yayo. None jewe inyota ihora inyica nkabura uko ndabigira nkagenda kuyanywa. None hari ukuzimu kw'inyomvyi nayo ndayizeye kwa kaziri. Mba negeye ubugomero igatangura gusemerera. N'umunsi umwe nkinda jewe ry'amazi nkayazira. Umunsi uzokumva nabiye cane, uzoca umenye kwa kanje kazoba kabaye. Inyana iti ndavyumvise mugabo yagutegeye hagoye, nta kundi bari kugira kandi ni wapfa na jewe ntaho nzoba nsigaye. Inkwari irapfa amaga akabora. Iyo mvyeyi yabivuga nk'iyiraga kuko bukeye yarasubiyeyo inyomvyi itanguye gusemerera ya ntare aho yaryamiye akatsi, ikirasimba ifata ya nka mu kanigo iti nta mutima ugira aho nakurekeye ni kera, uyu munsi n'ugusezera imirambi. Ya nka iti ngira ikigongwe muhanyi, nivyaba bidashobotse naho umpa akanya nyene iyo mirambi ndayisezere ko itazosubira kumbona ndayirishako. Ya ntare iti ugusezera sukundi nukukuniga vyabaye kera. Inkiti nanje kuyisezera nukuyiha akababa, ndanayibwira ko ntakigaruka kuyirishako.
intare iti vuga numve. Yanka irabire n'ijwi rirenga, urubanza rwayo ruracibwa atagahigihigi. Inyana yayo iyiri yumvise nyina yabiye iti mawe arapfuye ndabaye impfuvyi kandi na jewe ntawe nsigaye. Buno nyene iki kiziriko yiruka imhira kwa ya ntare, irengera ku bibuguru vyayo uko vyakabaye bine, irabihonyanga isiga vyose ari imihindigiti atana kimwe kigihema. Yabihonyora ivuga iti jisho kurindi ginyo kurindi, inyongera kuwatanguye urwanko. Ko nyoko wawe yishe mawe, reka twihurize ubwayi nanje na mwebwe. Ikitungwa nawe yameze iriruka. Yatevye ya ntare yahavuye itahana ibikenye kugaburira abana bayo, isangira so rirajejeta. Rinduru ku munwa iti yo wese abana banje mana y'u Burundi. Ukwiyahura kuraguma. Ibonye ibinono vya yanyana iti niyo busi nkoze munda, nanje reka turahigura sinshigwa ntihoye. Ikija mu nyuma igenda ikurikira amakanda y'ibinono biriko amaraso, hanyuma igenda ikurikira ubwaku gusa. Irenga umusozi irenga kuwundi, maze iguma igenda irenguka. Yanyana igahura n'abantu igenda nk'intakare bakayibaza bati, niki ko wirukaga wa nyana we? Nayo igaterera mu gaho giti, ni ya ntare yandiriye mawe, ni ya ntare yandiriye mawe, nanje nja mu vyana vyayo, nanje nja mu vyana vyayo, ndahonyanga, ngira imihindi igiti, ndahonyanga, ngira imihindi igiti. Batiziremo twumve. Irasubiriye kwa kundi iti, ni ya ntare yandiriye mawe, ni ya ntare yandiriye mawe, nanje nja mu vyana vyayo, nanje nja mu vyana vyayo, ndahonyanga, ngira imihindi igiti, ndahonyanga, ngira imihindi igiti. Ba bantu batirukura gowe ahigufatira ntuhakura inkoba zose. Bigiye imbere bahura na ya ntare nayo igenda amaguru adakora hasi. Iti ntanyana y'inka mumboneye, barinumira. Ibateye igitsure barasuha bagira ubwoba bayishura bati Nyaragasi irarenze. Uko inyana yarenga umurambi niko yahura n'abantu bakayitevya bayibaza nayo ikazimbwa no kubishura kwa kundi iti, ni ya ntare yandiriye mawe, ni ya ntare yandiriye mawe, nanje nja mu vyana vyayo, nanje nja mu vyana vyayo, ndahonyanga, ngira imihindi igiti, ndahonyanga, ngira imihindi igiti. Bikabatera ikigongwe bati pfa kuyasamvye ugende, mugabo nta bukiriro kuko intare itaruka butambwe nyene, ikongera igatinyika kuburyo aho uzoyinyegeza hazogutamya. Ya ntare yarenguka yabaza abantu bahuye bakinumira. Mugabo yavyura umugara ibakankamiye nk'uko umengo nibo bayiciye, bagaca bamenya ibanga bati shinga mano irarenze. Maze biguma uko, inyana igahura n'abantu bakayihagarika nayo n'agatima keza niki, igasigura amayumirimwo. Bagasubira bagahura n'intare igenda singishika, ikababaza bakanuma, mugabo bakaruhira kumena ibanga. Abanywa bahuye na ya nyana ururimi rwandara hasi, bayibajije kubyina ikongorera, maze ivuga iti, ni ya ntare yandiriye mawe, ni ya ntare yandiriye mawe, nanje nja mu vyana vyayo, nanje nja mu vyana vyayo, ndahonyanga, ngira imihindi igiti,
ndahonyanga ndahonyanga ngira imihindi igiti. Ntibayisubijemwo kuko yarabateye ikigongwe baca barayinyegeza. Ko bikeka ko intare ibwirizwa kuba iriko irayikurikirana, baciye bicarika abagore bashengerera ya nyana bamera nk'aboba bariko barakira umukenyezi ndifatiye ku nzira. Nyanyana barayasamika bayishira mu kanwa inkirizo yari ihetse umucuko. Abagabo nabo wogira bari kwizamu ry'abo bavyeyi bakira umuvyeyi, batunana amacumu ibimito n'inkota Barundi basanzwe bagendana. Ya ntare ntiyatevye kuhashika kuko hari hasigaye gato ngo yihambye. Yashitse ahari ikoraniro ry'abo bantu ijisho ryatukuye, ikanura maremare, irababaza nk'abambere. Nabo bararahira bararengwa ko batayibonye irengero. Bavuga bati twariko turahiga, iyo tuyibona hoho ubusanze tubukuye mu cibo. Iti ntimwayibonye irengero canke nta niyo mwakubise ijisho. Umwana bakuye mu mugongo impetso yiwe ari yiri mu kanwa k'inyana, akuye ururimi mu kanwa bakuze bagaca bavugira icarimwe ntiyumve ibyo avuze. Intare ikagonanwa. Vyakabaye kera intare iti tuvyoroshe, reka none uwo mwana avuge kuko ndazi ko nta mwana besha. Abakuze bararabana baramureka ngo avuge, mugabo baca baba magabo ngo bace bayitera abandi bayisogote n'inkota. Afashe ijambo ati ntare we mu by'ukuri iyo nyana uvuga ntayo nabonye irenga. Intare yumva nukuri kuko yoyo yarumva ubwako bw'iyo nyana, ikibwira ko iyo nyana iraho nyene. Uko yiyumvira niko yumva ubwako bwinshi bw'iyo nyana n'amaraso y'ibibuguru vyayo yatarukiye ku bwoya. Intare biravye hasi hejuru ikumva ko ari byo, iraheze iririmbura. Mugabo ikivyibaza igatangazwa n'abahigi bahiga batagira imbwa. Mugabo irazi ibigwanisho bafise ikavyiyemeza. Ikongera ikavyemezwa nuko uwo mwana yavuze ko atayibonye irengero, bikavuga ko akiyibona. Mugabo ikibaza ingene yogwanya abo bantu bose n'ibigwanisho bafise ngo iriko irayirondera, ibona impera n'imperuka ko itoharokoka. Ikiragondozwa iremeza ko kumbure iyo nyana yahaciye batarahashika, maze ubwo bwako bukaba ku bwatsi canke ku biti yagenda yitsitako. Ku mutima iti noneho ndiko ndatumwanya kandi naburya gwambijije kuko n'aba bagabo bonyirahira ko wumva birondera ico barya. Nyantare iribandaniriza urugendo irondera inyana iruhira kubura irengero ryayo. Kandi nabo bahura bose nta numwe yemera ko yayibonye naho intare yagagwa gute ikavyura umugara. Nubu rero iracarondera inyana yayiciye ibibuguru bine byose. Inyana nayo abo bantu barayitunze, irakura irarondoka, barayikunda nayo irabakundira. Maze mu gushimira umwana yakijije, iyo nyana ikama ifyeka impuzu z'umwana bigakina, kandi inka naho yosara gute nta na rimwe yica umwana. Mugabo inzigo y'intare ntaho yaroye, yama minsi yose irondera inyana ku buryo aho iyibonye itayijana. Sije nohahera hohera iyo ntare n'iyo nka vyagiye amasezerano kuvyo bitaremye, na cane cane iyo ntare yaza kwisha ubwenge inka, ikibagira ko imbeba izira urwanko rwa nyina. Isize ya kabiri murumvise uwo mugani uraheze. Neza na neza nagomba nsabe abarundi, cane cane abarundi bari hanze n'abarundi bari mu Burundi. Maze iminsi myinshi numva hari abaririmbyi batukana, abaririmbyi bagatuka abandi baririmbyi bagatika abandi, bamwe bakagomba kwigovyora abandi bakagomba kwigovyora. Ariko ni fatira akarorero kuri jewe ndarondera umuntu w'umuhinga mu bintu, nkaraba ingene dukorana kugira ngo tumenyekane twese. Je ni haba hari abantu bamaze kumenya, nshaka ko dushime Derrick nawe mumenya. Mugaheza rero mukagenda ahantu handitse iwacu kumuhana TV, muzoce mwiyandikisha
mwongere muze murakurikirana ivyo ari harya n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru. Ubu rero ko ndakwigishije nawe gerageza urabe ico bokora. Nufyonda handitse sabone kugira ngo uzobe wiyandikishije. Igihe cyose hari ikintu ngize uzobimenya. Nufyonde ku gakengeri kuburyo igihe cyose ngishize ikiganiro uzobimenya hanyuma uco ugikurikirana canke umenye yuko ari ikiganiro nashize. Ubwa gatatu nusangiza abandi. Ubwa kane nushime. Gushima ni ibintu vyiza cyane nagize n'ikiganiro cyo gushima. Ubwa gatanu nunsange kwikete muravyo ica barundi akabehegemaira akaburungu kome kugira ngo nterere canke uhera amazinda. Yari umumana n'umusongore ntafatiro Patrice ndagusezeye nkubwira nti urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma urakagira impundu n'impuzo urakagira ibanga n'ibangu bangira mwimbuto ari ikibirengeye byose uragakunda barundi uragakunda uburundi uragakunda ikirundi ngo kive mu bihongo by'izindi ndimi maze kidugagire gishike ku gihongo hejuru kuko ururimi rw'ikirundi n'ururimi rwiza cyane n'ururimi twese dukwiye guhurumbira.